Shanishiramo icyizere ndibwira nti ubu rero mu byo Brarudiyo bikeneye no isaba akazi ntagiye ugasaba hariya ho naje hariya basaba ama experience ibi binyamakuru bajye banyimya akazi nuko nta experience ifise nta zina ngira shanishira telefone imbere ndabanza ndazunguruka ibinyamakuru byakora mu Burundi ndambona ivyo ari byo shanishira amazina yabyo kimwe cyose ngacanza nagira presentation nkaho mbengo ndagikoramo toke tubaramutse tubifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga niyo mdishangement kino kimenyesha makuru par exemple Agaciro Media tubazana ikiganiro gishasha kizohumura amaso ugwaruka mu bijanye n'amafaranga rero ntimuze mutangwe kwama mugikurikira misi yose cyafata uka video cyana karukira chaka inyamakuru nabyumva cyasanga batanu bose bacha baravuga ngo uyu muntu uramuzi ati ni jewe nyene unango uri tayari dukorana umva muri system nakoze mu gusaba akazi shamitamo kimwe rero ngira niyo bama babona bonyene ko bashobora kugira ko bashobora gukora ivyo bize mugabo ico no babwira coco jewe journalisme nayo nize c'est experience kubera bon sinayize mu ishuri mugana nayize kuri tele so hari umuntu ngaha yobazi ukuntu YouTube ikora Muramba bari umukristo ngaha nabonye ari ishuri Islamique nasomye muri Bibiliya mbona ikintu Imana yavuganye na Mose cyangwa Musa igihe yagomba gutabara bajya abanyezraeli abakura muri Egypt abatwara hariya sinzi ko ari Kanani Misiri nako muri Israel Imana aramubwiye ageze ku kiyaga ngo Moses, what do you have in your hands? Niko ufise mu maboko yawe. Nta kindi kintu yari afise kiretse kibando cyonyene. Atevisi inkoni. Koresha iyo nyene rero igushikane yari bagomba gushika. Je ndibaza nanje nti omdishangement hamwe nago nagiranye ati yamwe Imana yombaza. Niko ufise mu maboko yawe. This phone nta kindi ngira. Koresha iyo nyene rero nawe igushikane yari bagomba gushika. Bagenzi ndabwije kuri ko naciye nkoresha iyo nyene. Natangwe nandika ku rubuga rwa Facebook page Facebook iragendera kura mu nyuma ntangura kuyumvira hariho documentaire nakoze mutama numvise muyizi igiye simbare no kuri kwa mwijya nayikoresheje telefone mu entrepreneur badandaza ingorane wowe uravye mu kibani wanyu ni giki wumva abantu bidogira cyane ni giki wumva abantu bakeneye cyane bavuga ati ikibonetse kabise nyisho bibonetse esho kintu bakibona Mama Kwize inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo cy'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose hewe gikora gute yo ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha abajya abantu bose bagenda na zandwara nizi yo nozidondagura nkazima urabona abajya abantu bose bafise indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigo hepatite B na C zamibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafigo ibibyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza ingufu kububakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cyane benshi kimaze gufasha baragishingira intahe n'abajya abantu vyananiranye yuko baheba itabi baba bukozeko sabwe erega cya kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe. Turabashimiye mwebwe mwese muri ko munadukurikirana ihangiro ryacu ni gutuma
abarundi isinzi bashikirwa na buno butumwa bwiza bw'iterambere biciye mu biganiro tubashikiriza buri munsi kuri Agaciro Media. Ejo tubasaba rero nugira subscribe canke sabone kugira ngo dukwize umuryango w'abarundi barenga ibihumbi 100 bafashwa biciye muri bino biganiro. Aha turi ku munsi wa gatandatu itariki 31 z'ukwezi k'umunani muri uyu mwaka. Niho Omdi Changement nari natumiwe na kaminuza Institut Supérieur Islamique do Muyinga kugira ngo dusangire ivyigwa n'urugwaruka ruhiga bijanye na entrepreneuria web. Mbega umuntu ashobora gukoresha internet agatera imbere. Ababikoramo ni iki bashobora kubisigurira batabikoramo? Reka dukurikirane kino cigwa. Je ngonda kwipfuriza abantu amahoro y'Imana n'abantu hamasha yongera kamagara meza n'amafaranga. Ivyo byose arico muhajije arico mufise muri ivyo. Amahoro amagara meza n'amafaranga ndabibipfurije. Bakuvuga rero vous les jeunes barangana na mwebwe mugabo hari intambwe niko ndatera grâce à internet. Nivyo nagomba namwe kubasangiza. Muri mwebwe abari ngaha hari n'umwe adafite telefone Android? Base turabe abazifise kandi nimutinye please. Okay. Murakoze. Umviriza ico ngomba kuvuga niki? Ico ngomba kuvuga niki? Mu mwaka January 2020 niyo naje secondaire muri kaminuza naciye niga ico twita entrepreneurship canke l'entrepreneuriat. Numvise ko ari abayiga. Lero niga mu 11 mumvirize niho natanguye journalisme niga mu mwaka wa 11. Abantu benshi bazi ko kugira ngo ukora ukazi bwiza kuba warahejeje amashuri. Jessica vyagenze. Icambere hariho umuntu yamfashije menya ko iyo mpano ndimo. Mugaka batabuhinga n'ubumenyi ndayifitiye. Ico gihe ndanagiye kuri ku radio yarahari Bujumbura akomeye azwi. Muramumviza zitwa za Buja FM, za Radio Sanganiro, za Ndera Gakura. Aho sinaragerageje mwabantu mwe baca banyakati okay. Ati nta mukozi dukeneye ati mugabo genda ugizana ama conformité de diplôme ushira hani twamukena tuzokubwira. Komeniga muri 11. Ntibirashoboka. Hama ico gihe niho na nibwira akantu kamwe. Ko je ikintu nari nkeneye mwabantu mwe ni kuri ntiyara amafaranga. Nari nkeneye experience kubera narabona nti uno munsi abantu baraja kuri za YouTube cyangwa izindi platform bakaganya amafaranga. Izo nama ndavyumva ari mu bazungu meme mu Rwanda hose ico kimwe na Tanzania. Tabati none ivyo bintu byo ubwo buhinzi ndabukuriye. Taho Imana yarakoze ko ntarose akazi muri ya radio. Donc chanja ico gihe naciye mfata nahise aga telefone yemekaraga kadono kuri sako nari naraguze. Nta marere y'ukuzigura ne bwaronke. Mugaco gihe nafata ati okay. Naciye ngura utumiko, murana ngo utumiko ngo tunambaye. Donc turabaho tugurwa kandi dushobora gukoreshwa kuri telefone. Telefone cyane yishira imbere. Okay. Cyane shiramo icyizere ndibya nti ubu rero mu byo Brarudio bikeneye. No isaba kazi ntagiye ugasaba hariya. Ko ninaje hariya basaba ama experience. Ibi binyamakuru baje banyimya akazi nuko nta experience ifise. Ntazi nangira. Cyane shira telefone imbere. Ndabanza ndazunguruka ibinyamakuru byakora mu Burundi ndambona ivyo ari byo. Cyane shira amazina yavyo. Kimwe cyose ngacanza nagira presentation nkaho mengo ndagikoramo. Toke tubaramutse tubifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongera kamagara meza n'amafaranga. Niyo Omdi Changement kino kimenyesha makuru par exemple Agaciro Media tubaza ni kiganiro gishasha. Ngira niyo bama babona bonyene ko bashobora kugira ko bashobora gukora ivyo bize. Mugabo ico nababwira coco jewe journalisme ntayo nize. C'est expérience kubera bon sinayize mu ishuri mugana nayize kuri tele. So hari umuntu ngaha yobazi ukuntu YouTube ikora. Yari umuhungu ari etazi nico kimenyesha makuru nabona gikoreye Bujumbura sinezi nyene shiyari. Ashambye atoke. Ati kora nta mushahara tuvuganye. Ati mugabo nzoguha. Okay, chandakora kwezi kwa mbere nzamona my servant. Niga muri 11. Kwezi kwa kabiri ona naciye nkuza experience
nsumvye abandi bakozi bose yarasanganwe aca ama 150 donc naheje amashure secondaire ngeze kuri 250 amemba buri kwezi mugabo kandi mumve ko ntari narigeze nsiba narimwe ku ishuri cyangwa ncererwa abari muri secondaire ku buryo naciye meza secondaire c'est 3 millions 500 3 millions 600 gutyo kwetu dufaranga nagigende ndadushe no mu bindi nkadandaza amagi byinshi rero igihe kimwe niyo nibaza nti habuze ikintu n'ibyo kugira ndavyikorere experience nayo maze kwironka okay cyane okay reka yo mbanze ngire critique kwanza ku binyamakuru byose bihari la majorité mu bimenyesha makuru bikorera harinye ntimusanzwe muzi ko burya byinshi bikora imyidagaduro ndavuga bagira kenshi ama interview ku baririmba ku bakina cinema cyangwa bakavuga makuru y'ivyinkino okay cyane bati none batari muri ivyo bisata bezo bigenza gute abari ibindi binyamakuru navyo biri muri politiki cyangwa ni oh no ifo ko je nanje noza nk'inyishu nkafasha mu kugira aho ni muntu wese yovugira mugabo atari muri ivyo bisata uno munsi urafise telefone grâce à l'internet nukuri ushobora gukora amateka ushobora gukora ibintu binini amafaranga kinjira kenshi na kenshi abaganga nibaza ko abize igisata cy'ubuvuzi ngira niyo bama babona bonyene ko bashobora kugira ko bashobora gukora ivyo bize mugabo ico no babwira coco jewe journalisme nayo nize c'est experience kubera bon sinayize mu ishuri mugana nayize kuri tele so hari umuntu ngaha yobazi ukuntu YouTube ikora urubuga rwa YouTube nibaza bafite ama Android barobarujako hari uwuzi ukuntu rukora uburyo bwinjizamo amafaranga okay je ko murengira ngo muvuga muti urashobora kuba umu YouTuber kubera ko urafite kamera machine haki ivyo byose nabitanguye avec téléphone muramba barenda umukristo ngaha nabonye ari ishuri islamique nasomye muri Bibiliya mbona ikintu Imana yavuganye na Mose cyangwa Musa igihe yagomba gutabara bajya abanyazirayeli abakura muri Egypte abatwara hariya sinzi ko ari Kanani Misiri nako muri Israel Imana aramubwiye ageze ku kiyaga ngo Moses what do you have in your hands niko ufise mu maboko yawe nta kindi kintu yari afise kiretse ikibando cyonyine atevye inkoni koresha iyo nyene rero igushikane yari bagomba gushika je ndibaza nanje nti om changement hamwe nako nagiranye ati yamwe Imana yombaza niko ufise mu maboko yawe this phone nta kindi ngira koresha iyo nyene rero nawe igushikane yari igomba gushika bagenzi ndabwije kuri ko naciye nkoresha iyo nyene natanguye nandika ku rubuga rwa Facebook page Facebook iragendera kura mu nyuma ntangura kuyumvira hariho documentaire nakoze mutama numvise muyizi igira simbare no kuri kwa mwijya nayikoresheje telefone ni documentaire yampaye succès donc nakoze aka documentaire kumu gwiza tungara okay hama ngaha mu gihugu cy'u Rwanda reka dufate ngaha muri ngira munahegereye nta bantu bahora bumviriza ama documentaire bagira mu Kinyarwanda mugabo bitabona hariho nk'abo mpora numva bitwa bamanafunzi ba Gentil Gedeon bamuhire munana bariya bose n'abantu bagira ama documentaire y'ibintu bitabona avec votre téléphone bijya birakunda je kugira ngo ngahanye umuyobozi wanyu ngaha arinda mpamagara mvi Bujumbura nuko muri mwebwe ikindiko ndakora tarundi ari karagikora byari bikwiye ko hariho hateza ko bari uri karagikora araza ku minoti sibyo ngo mushingana ego ntiyamamagaye kubusa nibaza ko ngahi muyinga namwe hatari kubura televiziyo arinye ikikorwa rugikora okay twiyumvire mu buryo rero bwuko jewe nimba narakoze ibi nkabikora ntavyize
nukuri nicerekana neza ko rimwe na rimwe hari gihe tudakorera mu ngabire zacu kuko n'amashuri jewe novuga nize muri secondaire nukuri nashaka kwiga ibya entrepreneuria mbwa nta vyabaho muri kaminuza nivyo nashaka naho ncasanga jene narto exeta nta faculté yavyo yabaho habaho institut kacha navuga nti bana naho banshira hariya je ngizo kuza kwiga ibi kuko nivyo numva shaka nivyo bihuye ni n'umuhamagaro wanje numva nkeneye kwiga ikintu bita management kuko urashobora kugira projet yakunaniye ku managinga bikanga burundu kabisiga gupfa kubusa kandi ari projet yumvikana rero hari gihe bavuga ngo from zero to hero ugahera kuri duto uja kuri tunini bagenzi ibi ni ibintu bishoboka ibindi umuhamyo wavyo uko nanje niko vyagenze ntabwo maze igihe kinini ndabitanguye nikimenyesha makuru cyitwa Agaciro Media Agaciro Media kigira ibiganiro byerekeza ku butunzi gusa mu kiringo c'umwaka n'amezi 6 maze ugikoresha no kuri sinoba ndaharo amahera maze kwegeranya yakivuyemo mugabo nuko muri uwo mwaka n'amezi 6 dufise abakozi indwi niryo sitekaga yewe directeur wacu ni wahora twara radio na televiziyo by'u Burundi RTNB igituma niko ndababwira ibindi ko ndabashimira donc ishaka kubumvisha iki ni nkuko ushaka kugira umugambi w'ikintu udafite experience nk'umwe akarero dufate ivyo muyobozi w'iki kinyamakuru ashoboye nanje ari ivyo nashoboye mugaje mvuga nti okay kwafise background nini donc ni profile yiwe nini afise CV ariko arakubwira uraruha no kumviriza ati nakoze journalisme Belgique nayikoze France nayikoze muri Mali nayikoze muri Senegal nayikoze mu Burundi ana ko shomvu uyu muntu no gutega amatwi jewe rero ndi muto cyane kuri we uyo cyanamushira imbere timuta rega cyanga imbere muri mwebwe ndiko nababwira kijanye na YouTube urashaka kumva ko YouTube ishobora kwinjiza amafaranga mugasanga koko nta mpano ufise yo kuvuga bisaba karimi saba karimi kuko naje ubwanje novuga nti ntunzwe n'umunwa mugabo simbesha mvugo kuri rero kuri les jeunes mutandukanye abatunzi n'abagwiza tunga ivyo ni bibiri mugabo byegeranye rero jewe keshe ngenderabo nkababazibanga ryabashikanyaho nimba no munsi ari mu miliyoni cyangwa mu miliyarderi inyuma y'imyaka ingahe iheze donc aca duha iyo secret izo secret rero yuri kurazitega amatwi hagiye birangira nawe ubonye ati hagiye mu kibano naye ndabona ikindi kintu noshe ndakora naje nkizamura okay rero ivyo nivyo biganiro byinshi dukora kandi novuga ni byaciye biba n'inyisho nziza ku gihugu cy'u Burundi kuko nimba nk'ubu najino ino muri ntara narumvise ni narangira ngo ya mbere bari mamavuka cyane hari abumvise ko ndino ebana ndi ku makomande menshi kuko bavuga bati jewe ni washirira habona icambere cya ndonka isoko canke cya ndonka aba partenaire abandi bazana mu imitahi icya kabiri hariho nk'aba diaspora abarundi baba mu mahanga n'abantu nabo bama baza kuraba ati mbega mu Burundi n'iki kitoshiramo imitahi directement baba babonye ibyo bashiramo imitahi naho sinabaye ku rundi ruhande inyisho ku banyamitahe baza mu Burundi hama hariho ikindi gisata je nashimye guha ingufu cyane je mvo kimuramvya ni naho nakuriye nagiye kwiga i Bujumbura nkuze igisata c'uburimyi ni gisata novuga ko kigowe cyane kuba kigizwe n'abarundi isinzi donc ofite kirimo abantu benshi n'amamiliyoni menshi mu gisata kimwe donc ibindi bisata bice bihomba ndavuga ni igisata rero kigowe kikiriko kubera ko la jeunesse urugwaruka igisata navyo bashaka kujamo okay dukoresha ikino kimenyesha makuru no kurugwaruka gwishe twarashize ku kivi muri ico gisata ariko kandi na jewe sindi ndorerezi sindi gitarugwa sinzi ko murabona igitarugwa kiraja busa abantu mugaco kiyagumaho jero na sindi gitarugwa baca ko bagiye gutera imbere uje sintera imbere iyo bampaye motivation zo gutera imbere naje ndavasa canje ngenda ko ngono munsi naje ndumurimyi kuri YouTube rero gituma nako nababwira YouTube n'urubuga ruri free
dufate nk'abahejeje amashuri ngaha, dufate bagwaye, reka dufate nk'uyu mwigeme bagwaye nka 200,000 niwe yakoreye ukwezi, 200,000 uyakoreye ukwezi. Okay, reka nka 200,000 tuyashire en dolari. No munsi dolari nihenze ku munsi w'ejo ko birahindagurika, ku munsi w'ejo byari kuri 7,000. 200,000 marundi muri amadovize y'amadolari nizo ko ari mwangahe? Ni hafi 30, ni 30 dolari. Ariko kuri YouTube wakoze, sivyo, washizeho amakonteni abantu bakayakunda, ifo kucuraba amakonteni uhashira byo kuruzanye konteni cyangwa uzanye emission zikenewe, so gusamaza abantu. Oya, yabasamaza abantu peut-être baba hasamariye, muga nta bantu nk'abo baba bamamagara. Okay, peut-être niko tubavugira iby'akamaro. Rero kuri YouTube ushobora kuganya amafaranga niburi bura amajana y'amadolari, kandi iyo dovize nukuri liva hariya Etats-Unis niyo YouTube iri liza direct kuri compte bancaire yawe barayikireye ya iri madovize, amahera washika kuko nyene ucugenda muri banki ndi merezo totono twanje andovize uko nyene nukuri mu mafaranga y'amarundo 5 menshi. None okay, chamunda bigihagararo canje ngaha mu Burundi mubona bampaye akazi bompa akangahe? Ntitubeshane, muna bompa akangahe? 300,000 ahubwo n'igihe uvuze menshi. Cheka kabura. Okay, ndiko ndabumvisha rero yuko mubisanzwe umviriza yeme. Halo mwebwe nka mwebwe muri no muri interieur, mwe mufisa amahirwe menshi kudusumbya twe turi hariya mu muji, mwe no mufisa amakonteni menshi cyane. Je ndagufata ndashobora guteganya 200,000 ngiye mu ntara imwe, kuko ngiyeyo ndararayo ndajya ndiyunguruza wazanga aho ndashobora kuba ngiye kuzana konteni imwe, ngiyo konteni mbanze kwizonyinjiriza mu abantu mwere muri ngaha ni kurihera abamucagati n'imisozi ngaha. Igisagara cyanyu nta indi televiziyo je ndabona ihari komeye. Impamvu mutobikora rero ntavyo nzi. Aha mu Burundi umu YouTuber wa mbere novuga ko adusumbya twese kwinjiza amafaranga menshi. Nagango kibera hano mu misozi ukasubuza na numva kavuga icyongereza nenzi bonaga Kenya, kavuga zijya aksa z'aba Kenya no kuri iberi Makamba hano mu misozi. Mugabo niwe wenyene ari capable yo kwinjiza amahiri 5,000 by'amadolari mu kiringo cyo kwezi. Urumva amafaranga kwangana yashire mu marundi ico mwumva nta miliyoni 30 na zinge mwumvamo. Donc uyo muntu uko biri kose peut-être ko abuze ngira ngo icubahiro kubera usanga yiyambariye papa vraiment ni butura ariko arigira, ariko amafaranga afise mw'abantu mwe nkubu i Nairobi narabonye ko ari karubaka inzu, yaguze parcelle i Nairobi ariko arayubaka muri minsi mengo amazindwi muri Ghana. Numuntu aguma traveling, sinumva ko hari igihugu nakimwe kano kanya je noja kuba mu kitaro Burundi, ivyo bihugu nzuje kubitimbira hama ngaruki. Okay, rero kubwizo internet nigeze kwibaza igihe kimwe nti umunsi abana bacu bazosanga tacho dufise kozo zizoba zaranateye imbere gusumba, ese nazo uvuga ati none abavyeyi ese mwari mukomeye cyangwa byari bimeze gute kumenga amahera arusha ngaha kuyatora ko mugabo mwe mutabikoze? Dufate je nkaje nagize umwuga wo kuvuga naye numwe atavuga numwe atavuga muri mwebwe. Okay, je peut-être nuko navuze nti okay ndabigize umwuga. Rero kubwiyo internet no kuri murashobora kuganya amafaranga, nibaza ko azobatera iteka muga kandi mukabera n'inyishu akarere murimo. Ntabwo nivyo natangwe nabubwira ibijanye na internet, ariko ibikenewe muri kino gihugu ntabwo ari internet yonyene, ahubwo ari ukuntu bavuga ngo mu entrepreneur badandaza ingorane. Wowe uravye mu kibani wanyu ni giki wumva abantu bidogira cyane, ni giki wumva abantu bakeneye cyane bavuga ati ikibonetse kabise nyisho bibonetse, esho kini bakibona ni wanashaka ntuzuza kibire mugenzi wawe uzoshigikora kizoba kibaye kidandazo cawe kibe kibaye nyisho kuri community.
inoti bashobora kuzanira nuko murakoze cyane.